bakunzi b'Imana namwe mwese bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Turi ku munsi wa mbere w'Idominika 27 mwaka utagaburirwa na kabiri. Tuzirikana ijambo ry'Imana riramutse uyu munsi dukura mu gitabo c'umuhanuzi Yonasi kigabane ca mbere kuva ku karongo ka mbere gushika mu kigabane ca kabiri akarongo ka mbere na ka 11. Akavyino tugakura aho nyene kwa Yonasi kigabane ca kabiri kuva ku karongo ka gatatu gushika ku karongo k'umunani, hamwe n'inkuru nziza rero dukura inkuru zanditswe na Luka ikigabane ca 10 kuva ku karongo ka 25 gushika karongo ka 25 gushika ku karongo ka 37. Iciyumviro gikuru kirimo kigira kiti genda nawe ugire gutyo uzohoraho. Tuanze twumvirize iryo jambo umurava tubonereho kurizirikana. Uri kumwe na Patri Paul Rwasa ni diocese ya Muyinga. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yonasi, ijambo ry'umukama ryabwiwe Yonasi mwene Amitayi ngo haguruka genda Niniva muri ca gisagara gikuru ubabwire ko ububi bwabo bwanshikiriye. Yonasi yaciye afata urugendo, mugabo kwari uguhungira Tarsi kure y'inyonga z'umukama. Araheza amanuka Yope, aca hasanga ubwato bwa Tarsi, aratanga amahera acajana nabo mu bwato Tarsi kure y'inyonga z'umukama. Naho umukama arungika ku kiyaga umuyaga w'igihuhusi, hanyuma haca haba inguruma nini ku kiyaga gushika ubwato buhakwe kumeneka. Abasoza nabo bicwa n'ubwoba, baratakamba, umwe agatakambira Imana yiwe. Hanyuma kugira ngo baremurukwe bata mu kiyaga ivyo bari bajanye. Yonasi nawe yari yamanutse ku ndiba y'ubwato, araryama kandi arasinzira. Umukuru wabo aramwegera mubwira ati ni kuko usinzira, vyuko utakambirira Imana yawe, kumbure yoza ikatwibuka hanyuma ntidupfe. Hanyuma baca bavugana bati ingo duca akatsi turabe uwo akakaranda kamutseko. Baca akatsi gaca kagwa kuri Yonasi, baca bamubwira bati kwari wewe watuzaniye iki kiza turimwo, tubwira icuriko iyo uva, igihugu cawe n'umuryango wawe. Abishura ati ndi umuhebreyi, ndasenga umukama Imana y'ijuru yagize ikiyaga n'isi. Abasoza baca bicwa n'igihumura, bamubwira bati wakoze iki? Kukaba nkako bari bazi ko yahungira kure y'inyonga z'umukama, kuko yari yabibabwiye. Baramubaza bati two kugira gute kugira ngo iki kiyaga kitumerere neza, kuko ikiyaga caza kiragaruka? Abishura ati mfata munte mu kiyaga, naco gica kibamerera neza, kuko ndazi ko ari ukubera jewe ko ico gihuhusi c'inguruma kiriko kirabazungagiza. Abasoza baciye basoza kugira ngo bashikire iyindi nkombe, mugabo vyari ivy'ubusa, kuko ikiyaga nticareka kubagazukira. Baca rero batakambira umukama bati yo mukama we, ntitugapfe kubera ubuzima bw'uyu muntu, kandi ntituremekwe amaraso tutasheshe, kuko ari wewe mukama wabigize ukugomba. Baca basumira Yonasi bamuta mu kiyaga, naco ikiyaga gisubiza hasi ubukari bwacu. Bano bantu baca bafatwa n'ubwoba kubera umukama, bahereza imbaga umukama, bongera bagira imihango. Umukama aca sokorora ifi amahanga, icimira Yonasi. Yonasi amara mu nda y'iyo fi iminsi 3 n'amajoro 3. Iyo minsi iheze, umukama arakankamira yafi, iciruka Yonasi ku nkombe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Mana yanje wankuye mu nyenga, mu magorwa narimwo naraborogeye umukama, nawe acaranyishura. Mu nda y'ukuzimu narateye akamo, urumviriza ijwi ryanje. Mana yanje wankuye mu nyenga,
wantereye ibwina mu nda y'ikiyaga, imikuba irankikiza hose, imifunda yawe n'ibisebuzi vyawe vyarandengeye rwose. Navuze nti ndaciwe ndavuye mu nyonga zawe, ngirente ngo nsubire gutumbera isengero ryawe ryeranda. Mana yanje wankuye mu nyenga, igihe umutima wanje wanyankira naciye nibuka umukama, maze igisabisho canje kirashikira iwawe mu ngoro yawe nyeranda. Mana yanje wankuye mu nyenga. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Luka. Umunsi umwe umwigisha yaraho ava hasi ngo ageze Yezu ati, mbega mwigisha, nokora iki ngo nze ntorane ubuzima budahera? Yezu nawe aramwishura ati, none mu mabwirizwa handitswe iki? Uhora usomamwo ibi? Uno nawe amwishura ati, urakunda umukama Imana yawe n'umushaha wawe wose n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose, urakunda kandi mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyene. Yezu nawe ati, wishuye neza, genda ugire gutyo nyene uzohoraho. Ariko wa mwigisha arondera ingene yo kwikurayo, abaza Yezu ati, mbega mugenzanje ninde? Yezu yungamwo ati, habaye umuntu yariko aramanuka ava i Yerusalemu aja i Yeriko, arahava agwa mu bisuma, bihejeje kumwambura biramukubita birigira bimusiga ari ntere. Hanyuma rero umusaserdoti amanukana ya nzira ngo amubone, aca iruhande arigira. Hanyuma naho harenguka umulevita ngo amubone, aca iruhande ararengana. Umunyasamariya nawe yari yimariye urubanza aramurengukako ngo amubone, amutera ikigongwe, aramwegera, apfuka inguma ziwe azisukako amavuta n'umuvinyu, araheza amushira ku gitwazi ciwe, aja kumwakira indaro, aramubungabunga ngo buce yakira denariyo zibiri, azihereza nyene indaro, amubwira ati, murwaze neza, ibindi vyose uzomutangirira nzobigusubiza ngarutse. None kubwawe muri abantu batatu ninde yagiriye ubugenzi wa muntu yagwa mu bisuma? Wa mwigisha yishura ati, nuwo yamugiriye imbabazi. Yezu nawe ati, genda nawe rero ugire gutyo. Shimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu. Genda nawe ugire gutyo uzohoraho. Bavukanye, ntituri bureke kubandanya kwigishwa inzira y'ubweranda, tugendanira Kristu kandi dushinga imizi mu ijambo ry'Imana, twongera dushingira intahe ukwemera kwayo n'amabanga y'ubwami bw'ijuru. Twibuke mu Dominika 26 ingene twasenze kumwe na Musa tuti, ese Imana yo nyene ubwayo yoramagiza mutima wayo mu gihugu cose, maze bose bahinduke igihugu c'abamuvugira. Nico twashitseko mwibatisimu, ingene Imana iduha mutima wayo bwite, basangiye data na mwana, niwo mutima baduhako tuba igihugu ceranda c'abasaserdoti n'ubwami. Dushingire intahe ubwami bw'ijuru, dusingire ingingo ukuri kw'Imana y'urukundo hagati muri bene wacu. Igihugu c'abavugiramana cemeza neza ko ubwami bw'ijuru buri hafi kubw'intahe y'impuhwe n'ikigongo vy'Imana bashinga mu mibano yabo n'imirimo yabo ya misi yose. Genda nawe ugire gutyo uzokira. Ugire gute? Ugire nkande, ube umunyampuhwe nka Kristu wenyene. Yezu mu kwivuga
aciye ku mugani w'umunyasamariya w'ikigongwe, ngo yari yimariye urubanza asanga uwaguye mu bisuma bamusigara intere, aramwegeranya amufuka inguma, amusabira indaro, amutangira denariyo zibiri aziha uwasavye indaro, amubwira ati mugwaze neza, ivyo uzomutangirira byose birengeye ayo nzobigusubiza ngarutse. Ega ngo ni Yezu yariko arivuga ingene yavuye mw'ijuru kwa Manase akaza kw'isi agasanga abantu bajongorotse n'amabi menshi, abantu ari ntere, batagira izina, batagira ijunja, batagira ijambo, urwankanwe mu bantu, ukutitanaho kwariraye no guhamana nyene birimo. Niwe yaciye rero afata akanya ku kwigisha, akitwararika inyigisho ashikiriza igihugu cose, inyigisho yatanze iranga amabanga y'ubwami bw'ijuru. Yahereje aho yaciye ashinga ekleziya, ayisigarana igikorwa cyo kwigisha ijambo ry'ubukiriro amakungu yose no gushikiriza ubuzima bw'Imana mu masakaramento nayo madenariyo abiri, ijambo ry'Imana n'amasakaramento. Ayibwira ati rero bandanya witwarika abantu banje, iyo uzobazitangirira vyose nzobigusubiza ngarutse. Nivyo bikorwa rero vyo gutumwa, vyo kumenyesha Imana batarayimenya, kuyinywanisha n'abamaze kuyimenya, n'ibikorwa cane cane bisasirira ubwo butumwa, ibikorwa vy'urukundo no kwitwararikana, ibikorwa vy'impuhwe n'ikigongwe birangurwa n'amakaritasi, ariko cane cane birangurwa kandi n'umwe wese mu bamwemeye, tudatinya kagira ati nzobigusubiza ngarutse. Tukaba tuzi ko tugiye gutegurira ikibanza kandi kazozira kazoturonka impera mw'ijuru ihuye n'urugero twagejeje ko mu gusa nawe mu rukundo no mu kwitangira bene wacu. Genda nawe ugire gutyo uzokira. Ntitugatinye rero gushingira intahe ukuri no kuvugira Imana aho turi hose. Yonasi yaratinye arondera guhunga inyonga z'Imana yibwira ngo birijana. Oya, Imana ntaho tuyihungira, anatsinda ashize mu mutima wayo yadutora. None rero uwo mutima uduha ububasha bwo kumuvugira aho turi hose, mw'ijoro canke ku mutaga, kw'isi, mu kuzimu kw'inyenga, eka aho tuba turi hose. Igikorwa cyo kumenyesha amabanga y'ubwami bw'ijuru kubera mutima w'Imana tugerereyemwo. Imana yo nyene ikarangura muri twebwe iki igomba kurangurira igihugu cayo, natwe tukayibera amaboko, tukayibera ururimi, tukayibera igikoresho kizima, inkoresho nzima. Ntidutinye rero, nitwaba tunyotewe koko kuzotorana ubwami bw'ijuru, kumenya amabwirizwa ntibikwiye no kuyarangura. Uyu musaseredoti yaciye kuri uyo muntu agaca iruhande akigira, uyu murevita yaciye kuri uyo muntu arigira, amategeko bari bayazi kandi niyo bitwaje ngo bohava bahumana bariko baragenda kurangura amabanga y'ubutumwa bwabo i Yerusalemu mu ngoro y'Imana. Oya, kibazo kihari ni ico kugirira ubugenzi uwo wese akenesheje duhura nawe, tubonesha amaso, twumvisha n'amatwi canke tuzirikana. Kumugirira ubugenzi ku bwawe. Ninde yagiriye ubugenzi uyo yari yaguye mu bisu? N'uwo yamugiriye impuhwe. Yamugiriye ubugenzi. So watugiriye ubugenzi n'uwo tugirira ubugenzi, n'uwo wese rero kubwo dusanga ko twuzuye mutima w'Imana, nta gwitwaza na rimwe dufise gutagirira ubugenzi abo Mukama twerekeza ko ari naho rero azofatira kugira ati ingo rero batoni ba data bonye bwa bwami nabategurira isi itararema. Genda nawe ugire gutyo uzohoraho. Tugire Kristo.